yacu twishimira ikwiye amashimwe. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imigani igice cya 13 umurongo w'indwi haravuga ngo hari uwifata rutunzi ataca afise, hari uwifata rugoro kandi afise byinshi. Imana idufashe cyane. Murabyumvise ko ari aba bantu babiri dusomye muri aya majambo. Abantu babiri, umwe yifata rutunzi kandi ataca afise, n'uwundi yifata rugoro kandi ari umutunzi. N'aba bantu babiri. Ijambo rero nshaka tuganire ko ni kibazo kivuga ngo wewe muri aba babiri wifata nkande? Muri aba babiri wifata nkande? Ugisoma aya majambo y'Imana, ubwa mbere ndababwira ko aya majambo ndabibibutsa yanditswe na Salomo, munyabwenge kandi w'umutunzi. Usomye igitabo c'imigani niho ubona ko yari umunyabwenge by'ukuri. Harimo amajambo y'inkoramutima, kandi Salomo yanditse ibyo yumvise, ibyo yabonye n'ibyamubayeko. Ubuzima bwiwe yarabwanditse aha mu bitabo yanditse. Rero ugisoma aya majambo womengo harimwo ibintu bibiri nibyo uhuta ubona. Umuntu yifata rutunzi kandi ari umworo, womengo n'umuntu w'ubwibone. Uyu muntu nawe yifata rugoro kandi ari umutunzi, ugisoma ushobora kwibaza ngo Salomo yavuze ko ari uguca bugufi umuntu w'umutunzi akifata rugoro kugira ace bugufi. Ariko nicaye nkiyumvira kuri aya majambo nasanze atari ivyo. Naciye nigira aha inyuma mu gice cya 11 ku murongo wa 24, naho nca nsanga abantu babiri nyene nshobora kwitiranya n'aba bantu babiri dusomye muri iki gice cya 13. 11 umurongo wa 24 havuga ngo umwe atanga isabagire arushiriza kunguka, uwundi yikumira ko ibyo yarakwiye gutanga bikamukwegera gukena. Nsanga naho nyene hariho abantu babiri, umwe atanga isabagire bikamuzanira kunguka. Ubu turashobora kumugereranya n'uyu muntu yifata rutunzi kandi ataca afise. Ubitahura hepfo bavuze ngo uwundi yikumirako ivyo yarakwiye gutanga bikamukwegera gukena. Bisigura ngo uyu ni wa wundi w'umutunzi ariko yifata rugoro, mu yandi majambo ataco yikura. Nivyo rero nshaka ngo mutahure. Aya majambo ari mu buryo ni inyifato ijana no gutanga. Umwe atanga isabagire bikamuzanira kunguka. Gutanga isabagire muravyumva? Gutanga isabagire naho nyene urashobora guca utahura ngo nibisesago. Aha uwabonye wese ayatahabonye hose urashaka kwiyumvira ngo nibisesago. Ariko gutanga isabagire nugutanga henshi, nugufasha benshi. Salomo nyene yaranditse, usomye mu gitabo c'umusiguzi igice cya 11 ku murongo wa mbere, arandika ngo uterera ivyo kurya vyawe ku mazi uzosubira kubibona. Uterera ivyo kurya vyawe ku mazi. Nta muntu yokwibaza ko yoterera indya ku mazi ngo agaruke kuzitora zisangeho. Amazi aratemba, na hato batemba aramwaguma hamwe wosanga vyarononekaye. Yashaka kuvuga ngo utange aho bikunda naho bidakunda, utanga hagumye, utanga horoshe, utange uhaba gushimira, uhe n'abatagushimira. Kimwe gusa uzosubira kubisanga hari imbere. Uzobisanga hari imbere amazi yabitwaye, uko azobigira birayaraba, ariko uzobisanga hari imbere. Haleluya. Hari umuntu rero ngo yifata rutunzi kandi ari umworo. N'uyu rero atanga isabagire, n'uyu azi guterera ivyo kurya vyiwe ku mazi. Haleluya. Wewe wifata gute? Kuko hariho uwundi yifata rugoro kandi ari umutunzi. Uwo rero nuwo bita amaboko.
uwo n'uwikumirako muzo muratwengera, uwo n'uwikumirako ibyo yarakwiye gutanga. Haleluya. Akavyikumirako, akifata rworo kandi atunze vyinshi, akifata nk'utacafise kandi atunze vyinshi. Mu yandi majambo ntacyo yikura, n'uyu yikumirako ibyo yarakwiye gutanga. Uyu rero Bibiri yivuze ngo bimukwegera ubukene, ariko uwatanze isabagire Bibiliya yavuze gute? Yavuze gutega bene ubutanga isabagire ngo bimuzanira kunguka, bimuzanira umugisha. Haleluya. Ariko wabyigumije ko bikamutera ubukene. Haleluya. Sinzi ko mwibuka wa musore Yesu yavuga aha muri Mariko, wa musore w'umutunzi muri Mariko igice cya 10 usomye ugahera ku murongo wa 17 ugashikana ku murongo wa 27, baravugamwo wa musore w'umutunzi. Ujya musore w'umutunzi yaratunze, ariko kandi yari umuntu ameze neza. Yaragiye kuri Yesu aramubwira ngo mwigisha mwiza, nkora iki ngo nze ndagubwami bwo mwijuru? Kandi wewe yiravye yabona ikintu asigaje ari kimwe, ubwami bwo mwijuru. Yesu aramubaza atunyitira iki mwiza? Umwiza ni imwe, ni Imana gusa. Mu yandi majambo na wewe bujuza gusanga utari mwiza. Hanyuma aramubwira ngo urazi ivyagezwe, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagiriza abandi binyoma, wubahe so na nyoko. Acha aramubwira ati mwigisha, haha ivyo nabikuriyemwo, ivyo kuva nkiri umwana naravyitondeye. Yesu ngo amuravye aramushima. Je nibaza ko yamushimye kubera yari karavuga ukuri, yaravuze ukuri, ivyo vy'ukuri avuga ko yavyitondeye. Ivyo naravyitondeye. Kuti siniba, sinagiriza abandi binyoma, ndubaha mama na papa, sisambana, siniba, naravyitondeye. Yesu amuravye aramushima, ngo aramushima. Hanyuma acaramubwira ngo ariko uhagije kimwe, naho ivyo wavyitondeye uhagije kimwe. Aramubwira ngo genda ushore ivyo ufise. Akagira kabiri yamubwiye ngo ugabira boro. Mu yandi majambo utange. Bisigura ngo naho tasambana, naho atiba, naho atavuga ibinyoma, yarubaha se na nyina, ariko yari maboko. Yesu rero agomba kumukebura kugira ngo amubwire ngo naho ushaka kwinjira mu bwami bwo mwijuru, naho witondeye ivyagezwe, hari ikintu kimwe kizokubuza kwinjira, nukuri maboko. Yo icoma ntube maboko, icoma sinzobe maboko, biragahera. Wa musore yaciye ababara cyane, amubwiye ngo genda ushore ivyo ugabira boro. Wa musore yaciye ababara cyane, arababara. Yaramukoze hagwaye, yaramukoze hahandi nyene byapfiriye, arababara. Bisigura ngo ubutunzi yarabukunda cyane, yarabufashe, yari yarabugumbiriye, abukunda cyane, arababara gose. Niko Bibiri yavuze, arababara cyane. Hanyuma Yesu amuravye arabona ko ashavuye, arabona ko ababaye. Yesu ngo acarabwira n'abari bamukikuje, aravuga ngo biragoye ko abatunzi binjira mu bwami bwo mwijuru. Ngo ahubwo ngo wopfa umubona ngo ingamiya ngo ica mu zuru ry'urushinge, ngo haka umutunzi yinjira mu bwami bwo mwijuru. Mwibaze urugamiya rukinjira mu izuru ry'urushinge, ubutunzi. Naciye ntahura ko ari ko ubutunzi ni bwiza, mugabo natahuye ko ari nishano rishobora kuzotubuza kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Wa mutunzi mwibaza ngo yari yavyemeye, yaciye ataha. Bibiri ivuga ngo yatashe ababaye. Bisigura ngo ntiyagiye ngo abikore. Uyu rero umusore w'umutunzi yari umuntu agomba kwikumirako. Urumva yamubwiye ngo genda ugurishe ucuha boro ubaheko, ariko arababara. Yari umuntu agomba kwikumirako, yari umuntu atagomba ko ubutunzi bumuvako, yari umuntu satuntu twanje. Ubutunzi bwiwe yari maboko. Rero Imana idufashe cyane. Usomye hepfo ku murongo
wa 28 nyiri kuri ubu butunzi haravuga ngo uwizigira ubutunzi bwiwe azotemba ariko abagororotsi bazototahara nk'amababi aremvye. Uwizigira ubutunzi bwiwe azotemba. Uyu musore yari afise ubutunzi kandi yarabwizigiye, ariko cyane aka karorero gafata kuri wa mugabo nawe w'umutunzi batubwira muri Luka 12. Muri Luka 12 kuva ku murongo wa 13 baratubwira umugabo nawe w'umutunzi. Imbere yuko abacira uwo mugani ngo haje umuntu aza kuri Yesu aramubwira ngo mwigishe mbaririra mwene mama tugabure iragi. Tugabure iragi, murumva n'ubutunzi, tugabigaruka ku butunzi. Mbaririra mwene mama tugabure iragi, ntabirye wenyene, nagira ubutunzi wenyene. Yesu aramubwira ati sinashizweho guca imanza mwene izo, kugaburira abantu ubutunzi bw'iwabo sico cyanzanye. Aca bacira umugani rero arababwira ngo habaye umugabo yari umutunzi. Uwo mugabo yararimye, yari afise isimera, hanyuma yimbura vyinshi kuko yari yaragiriwe ubuntu aronka isimera. Muriko muravyumva, bwari ubuntu, aronka isimera. Hanyuma amaze kurima arimbura vyinshi, abona arimbuye, atangura kwibaza mbega yemwe ndabigenze gute. Aravuga mbasha ndabigenze gute, nkora iki. Ikintu cya mbere cyaje habaye ngo sambura ibigega vyawe bitoya wahorana, hanyuma wubaka ibigega binini urundemwo, ugire stock, urundemwo. Hanyuma acabwira umutima wiwe ati mutima wanje ruhuka, urye unywe kuko urafise ibigukwiye. Urafise ibigukwiye bizohitikirana hano mu bigega, nukuvuga ngo bizorambira mu bigega. Ibihitira azorya bihitira. Hari abarya bihitira abasha, abandi babuze na dushasha. Hari n'amahera burya arahitira, hari abarya amahitira. Hari uwatubwiye ahantu hamwe twari ngo je ndiko njya amahitira. Ndiyumvira amahitira nukuvuga iyo yagiye arahembwa agashira mu kigega, n'amahera araba amahitira. Nibi turima ivyo twimbura birashobora kuba bihitira. Iyo wabishize ahantu mu kigega ukazura kurako duke. Ni umugabo w'umutunzi rero. Mutima wanje emwe inezerererwe, urye unywe uhimbagwe unezerwe kuko urafise ibizogutunga imyaka myinshi. Imana iri mwijuru iramwumva, murazi kwitwumva, iramwumva ati wa mugabo w'igipfu we, atahubwo ntibiteba iri joro nyene urakubugingo bwawe. None ivyo uhitikiranya, ivyo uri urarundagiranya, ninda zobirya. Rumva siwe kandi rumva ubugingo bwiwe yaciye abwakwa. Imana idufashe cyane. Nico gituma uwizigira ubutunzi bwiwe azotemba, azogwa, azopfa mbere kubera uyu umutunzi yabwiwe kwa hwera. Uwizigira ubutunzi nukizigira ubutunzi ngo ubucu bugumbira kuko icyo wizigiye urakimatako. Nizigiye Imana ndayimatako, biguma canke vyoroha ndayimatako. Wizigiye ubutunzi naho nyene urabumatako, bishuha bikanya urabumatako. Oya subwo kumatako. Urupfu rurashobora kuza rugasanga warumase ku butunzi, ukagukura kuri ubwo butunzi rukamatura ku butunzi ukagutwara, ubutunzi bugasigara wewe wagiye. Imana idufashe cyane. Nukamate ku butunzi, nukizigira ubutunzi, ahubwo wizigira ubutanga. Hanyuma ni wizigira ubutanga wibuke ko adapfa, ko yamaha ibihe byose. Hanyuma ni wamara kwibuka ivyo uzoca uvuga ngo reka ntange mpaboro, reka ntange impaba dafise kuko uwabumpaye ni hari, uwabumpaye ni muzima, uwabumpaye azompa n'ibindi. Iki nicyo gikwiye gutuma dutanga isabagire.
iki nicyo gikwiye gutuma dutanga, tureke kuzibira iyo biva. Tudatanze tuba turiko turamubwira ngo gezaho warakwije, kandi mu mitima yacu turiko turibwira ngo bandanyuzana. Ntimuzi yuko ibintu bijaho ibindi biri. Narigeze gusigura ukuntu ibintu bijaho ibindi biri. Amafaranga ahamagara amafaranga, niko abafaransa bavuze. Amafaranga ahamagara amafaranga. Umutunzi aguma ashaka bibandanye kuza, umutunzi avyirukako kugira amandanye kuronka vyinshi. Ariko ngo uyizigira ubutunzi bwiwe azotemba. Imana idufashe cyane. Numate ku butunzi ariko umate ku ubutanga. Haleluya. Muri aba bantu wewe wifashe guta, ndacari kuutanga n'udatanga. Uwifata rutunzi kandi atacafise, n'uwifata rworo kandi atunze. Nibo bantu ndiko tukiriko turaganira. Ubandanye kwiyumvira, none jewe nifashe gute? Nduyuhe muri abo babiri? Imana idufashe cyane. Ntukazibira iyo biva. Umurongo wa 25 uravuga ngo umutima urekura uzototahara, kandi uvomera abandi azovomerwa nawe. Haleluya. Umutima urekura uzototahara, umutima urekura uzogira umugisha, kandi niwavomera abandi nawe uzovomegwa. Imana idufashe cyane. Nawe uzovomegwa, kandi icuzo ja kuvomera abandi, igikoresho uzokoresha mu kuvomera abandi bazokuzuriza nawe. Nico nyene nawe bazokuzuriza, mbere banengesereze ico nyene mugabo wakoresheje mu kuvomera abandi, nico kizokoreshwa mu kuvomererwa nawe. Turaberera igikoresho dukoresha mu kuvomera abandi. Tubavomera gute? Utanga isabagira kugira ngo turushirize kunguka. Imana idufashe cyane. Matayo yaranditse muri iki gice cya gatandatu umurongo wa 38 aravuga ngo mutange namwe muzohabwa, ingero nziza itsindagiye inyingishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze. Ingero nziza itsindagiye inyingishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze, kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Turabe rero iyo ngero yacu, iyo ngero tugerako mu guhezagira abandi, mu guha abandi, mu gufasha abandi. Iyo ngero ubwo rugezo ugezako nawe niho uzogeza guhabwa, nawe nivyo nyene uzoronka. Mugabo rero azogutsindagirira nta ngorane. Mugabo ibyo ari byo byose wateze gito n'uwateze kinini murumva ko bitangana. Haleluya. Tube maso rero kuco dutega, ku ngero dukoresha mu buryo bwo gufasha abandi. Turabe rero ingero dukoresha. Mbega wifata rutunzi muri dukwe ufise canke wifata rworo? Burya nasanze ubwora ari mu mutima. Nivyo canke sivyo? Nasanze ubwora ari mu mutima. Nta muntu abuzi icyo atanga, nta muntu numwe abuzi icyo atanga. Ubukene ni mu mutima. Yesu we yababwiye ati basi nimwabura icyo mubaha abakozi banje abavugishwa nanje, mupfume mubaha ugwato rw'amazi. Mbega muri twebwe hari umuntu abuza amazi yo gutanga? Ariko hari igihe ugendera umuntu nayo mazi yo kunywa ntayaguhe. Nivyo canke sivyo? N'amazi yo kunywa ntayaguhe. Murazi gituma atayatanga? Mbega namye ndavyiyumvira. Ureka kuyatanga kubera wari ufise ikindi utanga ukaba utagitanze, kuko uzi yuko inyuma n'imbere nta kindi wari ufise, nta kindi vy'ukuri. Uramwinginga tahuko ugenda uko, turakwinginze tuguha amazi. Jewe nahora ndayazimanada, erega nanje hari igihe naburi inyuma n'imbere. Mwavuga ni ndakwinginze basi tuguha amazi yo kunywa, basi ko nari mfise. Yemwe kera rero byari vyiza
iri terambere ryarakadukoreye, twaragura isukari ku kiyiko. Hariya mu Bwiza twaragura isukari ku kiyiko, we kubera wagumye uba hariya ntavyutse. Ariko twebwe kera twaragura isukari ku kiyiko ya 200 ya 200. Rero warashobora kuba ushaka kuzimana umuntu ufise 200 samazi ushiramwe amajani, ugaca uminina, ugaca ushiramwe ico kiyiko cy'isukari, ugaca uzimana umushitsi. Kandi nukuri akagarura intege zikagaruka. Erega hari umuntu usanga gushikiye yaranyotewe, atani ivyo kurya cyane yarakeneye, ariko yarakeneye ikintu cyo kunywa, ariko kwiyumvira gusa bati nta gacayi mwompa. Nimumva ko biteye isoni. Nanakubajije ngo ufatiki ugacuza kwibarisha ngo nta gacayi mwompa. Mu ndero y'abarundi ivyo murazi ko bitari, bisigura ngo umuntu aranuma agapfana isoni yari yishakira amazi. Ariko rero bene aba bantu batanga isabagire, aba bantu bifata rutunzi kandi ari aboro, n'amazi barayazimana. Iyi n'amazi barayazimana. Jewe n'umuhwi urabona kajya gahwi gatoya naho kaba gasigaye ari kamwe, navuga nti nimukamare basi musigaze kamwe, umushitsi niyaza tuze gupfuma tumuha gahwi aca soza kwa amazi, kandi uhejeje kurya umuhwi ucunyotegwa. Nkaje mvuga musigaze basi kamwe kugira ngo umushitsi aje tumuhe, ko twaburaniwe, ko twabuze vyose. Nukuri ndabinginze ni wifate rugoro kandi uri umutunzi. Kirazira kwifata rugoro kandi uri umutunzi. Kirazira kwifata rugoro kandi rero aya majambo uko ari mu buryo ubu ndiko ndabivuga byo gutanga, niko ari no mu buryo bw'imwemo. Hariho abantu bifata rugoro no mu buryo bw'imwemo kandi batunze. Burya ikintu cya mbere dutunze no gutunga Yesu. Dufize Yesu turabatunzi badasanzwe. Kandi ico ni ikintu cyo kugenda uratanga, ukagenda uratanga ugahako n'abandi. Yesu ntahera ntuhave waza ngo ni wahako abandi azohera. Oya, ugenda uratanga, kandi ivyo utanga utanga bimwe yaguha, hari ivyo yagukoreye ni ntahe, ukagenda urabwira abandi. Hariho nabimana bakimana intahe vrema. Urazi kwimana intahe utagura amahera, ukamengo naco Yesu yakoze, ukamengo wamye uri mu VIP. Oya, birakwiye ko abantu babwira ubahako ivyo Yesu yaguhaye, ivyo Yesu yagukoreye. Kwimana intahe urazi kwifata goro uri umutunzi, ni nawe ukayimana na Yesu ari muri wewe ukamwimana. Reka tumuhe ko abandi batamufise. Tureke kwifata rugoro kandi turabatunzi. No mu mubiri rero reka kwifata rugoro uri umutunzi. Burya ivyo ufise erega ikindi mukwiye kumenya, abafise bike bazoguma bariho. Muzi n'amakuru, muzi sindabaciye intege uwo bafise bikeyi. Ariko abafise bike simvuze ngo abakene, oya, abafise bike kuko hariho icyo ufise. Abafise bike bazokwama bahari, n'abafise byinshi bazokwama bahari. Kugira ngo abavyinshi baronka baza kubakorera hanyuma babaheko kuri vya bindi vyinshi. None ni muzi umutunzi ko akoresha, none woza gucingero ufise, umutunzi arakeneye ubona yakehaniwe kugira ngo amufashe hanyuma amuheko. N'umukene arakeneye umutunzi. Kirazira ko abantu bagenda bahekenya amenyo. Uraza abantu bagenda bahekenya amenyo ngo rero yirata kubera imodoka. Naco mureka rengane, we winumire. Ejo kumbure yoguha akazi basi ukaronka ko ukongereza kuri ivyo ufise. Kimwe gusa ntukifate rugoro, jewe ndakwemeza kuri umutunzi. Uri umutunzi. Kwifata rugoro no gukengereza Imana kuko ivyo yaduhaye. Erega urazi ko hariho urusha. Icyo ukwiye gutahura kandi kugira ngo uhumurize n'umutima wawe nukumenya ngo naho mvise ivyo ntafise, hari ivyo ntafise, hari habo ndusha. Muzi n'amakuru, hari habo urusha. Wewe ushobora kuba ufise aho uryama, hari uryama mwibarabara, none uwo ntumurusha.
ufise bike mugabo ukararuriye none uwo ntumurusha jewe urazi ivyo ko navyibutse urazi nubwo jewe nagize ibihe vyo gukena ko nigeze manika imbabura sinigeze manika imbabura ngo turaye tudacanye imbabura nta n'umunsi umwe ariko bwaraca mu gatondo inzigaragara vyabaye kenshi cyane inzigaragara ariko nkizigira ntuwari yampaye josha n'uyu munsi arama uwaduhaye ejo n'uyu munsi araduha kandi twebwe dutunze wewe ga Kristo baze kudutwenga twebwe nyene tugufise abo mu rupangu batagufise baze kudutwenga ngo nitwe twabuze babona dushaza tugiye gusenga Imana noya niwe wowe umaramaye rero urampa abana banje rero nibirigwa inzara kandi nibarari inzara nafuma ndonka 6:30 urumva abandi bari ku meza 6 nkaronka 6:30 mwaca ndabicopora mu mwanya mutoya hanyuma mugaba abana bagafungura nitwigeze turara inzara nitwigeze nukuri narabaye mu nzu kenshi itagiramwe umuceri itagiramwe igiharage itagiramwe agatoke igaragara hamwe wagize isuku neza wagize isuku erega ugenze tunzi ibamwe umwana inzu z'abatunzi zibamwe umwana kuko zibamwe ibintu byinshi jewe twagira isuku neza mu nzu iyo twaherewe mu nzu haca haba isuku ugasanga ahantu hose ivyombo vyerade ibintu byose ugasanga hasa neza hamwe wahora ushira udukara ugasanga hasa neza amasafuriya yaba muri sarosha narifize n'akabati ko kuyashiramwe n'amasafuriya hamwe yahorari ankaca ndayagerekeranya neza kubera atakirimwo ugasanga hari isuku ibintu birapanze neza kubera twaburaniwe ugasanga twagize isuku byarashitse kenshi ariko sinigeze mburanirwa urazi ndavyiyumviriye ubu naciye nibuka iyo ndose naho naca mbaza umubanyi ntimwe mwarose inagira ndaguheko nkaca ndamushira nkamuhako babandi babura erega nubone ngo nabironka 6:30 hari abandi babanyi hafi nukuri kandi yarafise abana batoya benshi bashika 6 ata nyene ntiyaba yacanye na gatoya aho ndabitetse ndabironse nkabiteka mwaca ndamuhako kugira nawe agaburira abana noneho nkumva bukeye nari kubura kandi namuhayeko n'abamfise nico nishuza Imana namubwira ni rero bimwe wampa nase kujya jenye no mubanya buze rero naramuhayeko rero nanje impa yoshaka nari kubibika nanje nkaziganya ariko sindiko ndababuza kugira amastoke urashobora kugira stoke ariko wahaye kwa abantu ariko kandi ni wagira stoke umuntu akaza akubwira ko yaburaniwe muhe kuri iyo stoke ejo nimba mugabura kabiri arivyo vyari bisigaye ejo ucubwira Imana ati ntubona ivyo twari kujya uyu munsi ko nabitanze ejo ndakwinginze rero ugira icyo ukoze Imana nishobora kwivyiringira oya iraguha iramenya uko ibigenza iramenya inzira icishamwo muri za nzira zayo zirenga 1000 mugabo iraguha rero reka kwifata rworosha ni waronka reka kunyegeza urazi ko hari abantu banyegeza kandi babagemuriye babona bariko bararaba bagaca banyegeza nibatangeko tangako kandi rero aba bantu bifata rutunzi kandi ataco bafise aba mwemu yerara n'abagendera akabibutsa ngo nakaburya araye inzara akabibutsa ngo nakaburya arakeneye 10,000 bakabitwara ata muntu yabasavye nibyo canke sivyo erega Imana ikorera mu bantu ibona biteguye aba batangiza bagire n'abantu Imana ikunda ibibona biteguye nyene niba Imana ikunda kugendera tujya muntu muhe 10,000
urya muntu muhe bya biharage wari usigaranye, urya muntu ya mpuzu wabika yimuhe, burya arayikeneye. Wamushira ukaza usanga ati yemwe je nari nasenze nsaba gahuzu, ukaza usanga uyimushiriye nta kintu kiryoshe nk'iyo uhaye ikintu umuntu yaragikeneye. Tukwiye gusenga Imana. Urazi guha ikintu umuntu avuga ati mbega uyu jeko mbega bimufatiye, umuntu agasigara aravuga ngo mbega bimufatiye kugira ngo ampibi kubera iki? Na Bibiliya iravuga ngo tugirire neza bose. Oya, hari havuga neza ngo tugirire neza ababikwiriye. Ababikwiriye ni babandi mwe mugera kurongora ukabikora. Imana idufashe cyane. Haleluya. Umutima rero urekura uzototahara, kandi uvomera abandi nawe azovomererwa nta kabuza. Nuzokwiganyira n'umunsi n'umwe. Imana yo mwijuru nishobora kubikora ivyo. Uvomera abandi nawe uzovomererwa. Uvize umutima urekura nta kabuza uzoguma utotahaye no mu busaza uzoguma wama. Ego uzototahara nk'ikigazi cy'Ilebanone. Haleluya. Ikigazi cy'Ilebanone nico kituma kubera gifise imizi ivoma kure. Amasederi y'Ilebanone, amasederi y'Ilebanone ni afise imizi ivoma kure ngo niyigera yuma yamatotahaye ayo masederi. Nukuvuga dufise imitima irekura tuzokwama dutotahaye. Imana idufashe cyane. Usomye aya majambo Pawulo yahanuye abikorinto muri kicete kigira kabiri, icete kigira kabiri mu gice c'9, yarabahanuye gutangana umunezero. Ku murongo wa 6 arababwira ngo ariko icyo mvuga ngiki mucumve neza mu gitahure, uwubibanye azokwimbura bike, uwubiba nyinshi azokwimbura byinshi. Nibibane ariko ndavuga kimugeramwo. Ni wabiba bike burya gutanga uburi kurabiba bizokwera uzubona bikugarutseko. Bishobora kutaza nuno nyene ariko bigaca mu wundi. Igikomeye nuko Imana itakureka ngo umaramare. Nurabi iyo biza biva kiranazira kubiba mu muntu umuhanze amaso ko ari wazokugirira neza. Turi kumwe gahemu. Kirazira. Natwebwe abavyeyi burya gufasha abana ni devoir. Mugabo twama tubabwira tuti mwaba tuzokora ibishoboka mwige. Mugabo ivyo tubabitsamwo turiko turabibabitsamwe namwe muzogaruka mudufashe dushaje. Ariko siko vyama biba. Umwana wamwikokoreye ibishoboka vyose, ariko wa mwana wibaza ngo aragaruka ngo agire icyo akoze. Eka si bose. Ariko kandi ntuzureke kugirira neza abantu uhereye kubawe n'abandi, ntuzureke kubagirira neza. Uwugiriye neza n'umuhanga amaso ngo uvuge ngo uyu mpaka anyishuye ibyo namubitsemwo. Uzotangara atakuravye n'iryahumye, uzotangara ataje no kukuramutsa muhira. Umwaka ugahera waramwigishije waramwambitse atacu utakoze kubwiwe. N'umwaka no yopfuma kwima ivyiwe agafumaza kukuramutsa. Jewe namamvuga nti na visit irazimbye isigaye izindi. Visit kuramukanya umuntu yakugiriye neza burya abantu bibagira n'ingoga. Birababaje, birateye agahinda. Umuntu yakugiriye neza kuza kumuramutsa gusa atanica gusavye umuntu ntagaruki wawe. Rero nicyo gituma tudakwiye gufasha abantu tubahanze amaso ngo wunda bibitsemwo ni wazobimpa. Oya, Imana ni nziza iraza ubwenge. Ubitanga ngaha iburyo igacicisha ububamfu mu kugusubiza. Wahereza uw'inyuma yawe igacicisha imbere ije kuguhezagira. Imwana nigabitanya ngo yibagire yuko umuntu yabivye isabagira. Nigabitanya ngo yibagire ko umuntu afise umutima urekura. Nigabitanya nigideni kimwe gusa bene data tugira umutima urekura. Rega ugira umutima ugumye. Kandi rero abantu badatanga nibo bakunda kwirata baca bavugira hejuru naka namuhaye.
nibo baca bavugira hejuru ngo akantu kamwe akoze uwo munsi atanze uwo munsi bikazoshikira abantu bose ngo nakanamufashije ngo nagize iki ngo yaje oyaye utanga isabagire mbega yovuga akabiheza yovuga abantu bose yahezagiye akabiheza utanga isabagira bigira mwibanga icyo kuryo kukoze ukubafu ni kubimenya ni mwibanga umwe rero abikoze rimwe acabona umengo igitangaza rega mukabo kibari yemwe ndagutahuye ndavyibutse kibari igitangaza rega kibari igitangaza uyu munsi nashobojwe narekuye uyu munsi nashobojwe narekuye agaca abwira abantu bose urumva hajya nubona ko agenda aravyimba urumva hajya nije namugiriye neza hajya nubona ko asigaye yambara neza mu bisanzwe musigaye ndamuha gahuzu naho vyakoretse rimwe gusa abantu bose bakabimenya mugabo nyene kibari gitangaza cyakoretse Imana idufashe cyane ubiba bike azokwimbura bike ariko utanga isabagire akabiba byinshi azorushiriza kunguka nawe azoca yimbura byinshi arababwira ngo umuntu wese atange nk'uko abigabiye mu mutima wiwe atababaye kandi atagoberewe umuntu wese atanga nezerewe haleluya dutange uko tubigabiye aka kantu jewe naciye nibuka ukuntu iyo mwe muyera mbwiye ikintu cyo gukora nibuka yuko iyo nafashe kajya kadoza ubwa mbere ushitse muhira rero uza wumva ijwi rikubwiye oya sha ni wo muhibyo byose oya nk'ubu ijwi ryakubwiye ngo umuhe 300 nk'akarorero ukaza wumva ijwi kasha muhe sase nkante cyamwo kabiri ivyo uzobugize ibishika ni watanga yoyo ndagira ndakubwire uzoze wumvira ijwi rya mbere uzoze wumvira ijwi rya mbere ryakudomye ko kuri urya muntu aba ari ryo uzokumvira hanyuma ukore ayandi majwi yose abaje kugusamaza ukibona umuntu ukabwirwa ijambo bikora uko nyene kugira ngo ntuhombe umugisha w'Imana. Imana idufashe cyane kandi ubikora unezerewe utagoberewe utagoberewe. Imana idushoboze. Munkundire so mu murongo w'8 hanyene mu bikorino. Kandi Imana ishobora kubasesekaza ko ubuntu bwayo kugira ngo murushirize gukora ivyiza vyose. Mwumvise rero abazohezagirwa ni babandi nyene babandi babikora kugira ngo barushirize erega babaye ibikoresho vy'Imana. Erega nabitahuye neza. Erega baba ari ibikoresho vyiza vy'Imana igomba guhezagira abakene, igomba guhezagira abashonje. Imana ni watanga ugatanga isabagire utagoberewe unezerewe. Ngo Imana ikirushiriza kugusesekaza ko ubuntu bwayo ikarushiriza kuguha umugisha kugira ngo ushishikare kuronka ibindi vyinshi utanga. Haleluya. Muyandi majambo gutanga bizana umugisha. Gutanga bizana umugisha atagasohotse nta kinjira. Niko biri umurongo w'9 nkuko handitswe ngo yatanze isabagire yahaye abakene ukugororoka kwiwe kwamaha ibihe bidashira. Amen. Haleluya. Naha rero ku murongo wa 19 igice cya 19 mu migani umurongo wa 17 naho nyene havuga ngo ugirira akagongwe umugorwa abaguranye uhoraho kandi ukugira neza kwiwe azokumwishura. Wa wundi soko y'ibintu rero mwumvise uwutwishura wariwe. Aha nshaka shimangire ngo mumenye tumenye guhanga amaso iyo biva niduhanga amaso aho twabitanze niduhanga amaso abo twahaye. Oyaye ngo ugirira akagongwe umukene abaguranye Imana. Urazi kugirira Imana igufitiye ideni urazi Imana igufitiye ideni
urazi Imana igufitiye ideni. Imana rero ni nziza, igufitiye ideni iyaguha ibona bikenewe. We hari igihe ushobora kuyaka umuntu kubera ayagufitiye, kubera ko ngumanira ideni ukandi ushaka no kuyonona, ariko Imana igufitiye ideni urumva ufashije umukene ngo ubuguranye Imana. Nukuvuga Imana ibigize ideni giwawe, kandi Imana nigusubiza vya bindi waha wa mukene. Oya, igusubiza vyinshi birushirije. Nukuri gusubiza vyinshi. Mwavyumvise ngo kandi kubaru kugira ngo ushishikare kuronka vyinshi utanga. Rero twige kugurana Imana, sivyo? Twige kugurana Imana. Ibi byose basha ndiko ndabibabwira kugira ngo ntitwifate ukutariko. Niduho turi shengero gira inyamugisha, ariko urashobora kuzokwisanga hano mu rusengero abandi barahagiriye umugisha, ariko wewe ukawubura. Ayo make nyene, ayo make umwizigirwa kuri ayo make niho Imana izokugira umwizigirwa kuri menshi. None izobona utabaye umwizigirwa kuri make, ikifati kubitse menshi oya haba namba. Ikirondera umuntu yabaye umwizigirwa kuri bimwe bike yafise, kuri twa duhutu tubirafise akavuga reka ntange kamwe. Ikirabu uwo muntu yabaye umwizigirwa kuri bike, ikivuga ngo emwe oya ndabonye umuntu w'igikoresho canje ciza, ndabonye umuntu yombera umuhora kugira ngirire neza bakene, ndabonye umuntu yombera umuhora kugira ngo abandi bamererwe neza, igakizanira wa wundi ikabimurundako. Wewe nakazuzoza usanga wakavuyemo. Ibi ndiko ndabivuga kugira ngo niduhomba umugisha aho twari dukwiye kuwuronkera. Ukurondera umugisha nuwo ugurana Imana, hanyuma ikiguha ibirenze kandi ikabiguha ubikeneye mu gihe nyene ubikeneye, niho ibiguhera. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Kandi ukugira neza kwiwe uwo yaguranye Imana, uwo yafashije umukene akabaguranye Imana, ngo Imana izokumwishura. Ukugira neza kwawe vy'ukuri ukabona Imana irakuririye ideni, urashaka uriyiburanye, ariko aho uzohagarara hose umuavoka wese uzotora, Imana izoguma ari itsinda, izoguma ari itsinda. Ntigideni by'ukuri. Imana idufashe cyane kandi dushoboze. Reka nzozerere kuri aya majambo Mose yahanuye Abisirayeli mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Imbere yuko atambuka, imbere yuko arangiza urugendo rwiwe, muri vya bindi byose yari karabibutsa, yarabibukije inyifato, kutibagira iyo bapfuye, yarabibukije ibintu byinshi cyane, kugumya ivyagezwe. Ariko nashimye Imana n'iki kintu mbonye atacibagiye kukibibutsa. Mu gice cya 15 gusubira mu vyagezwe 15 guhera ku ndwi gushika ku 11 arabibutsa ko bakwiye kutibagira gutanga, gufasha abantu, gufasha abakene, gufasha boro. Haravuga ngo muri mwebwe nihagira ahazoba umukene mubi wanyu mu gisagara cyanyu cyose cyo mu gihugu uhoraho Imana yanyu agiye kubaha, nimuzogire imitima yiyumanganya uwo mukene w'iwanyu. Kirazira kugira umutima wiyumanganya umukene w'iwanyu. Kandi yababwiye iwiwaboga, bisigura ko hariho n'abantu bibagira biwabo, abiwabo bakibagirwa pe, canke ngo mupfunye amaboko kuco mumuha, ariko nimuzobure kumugororera ukuboko ngo mumugurane ibimumara ubukene bwicakeneye. Muzokwirinde mu mitima yanyu ntihazogire iciyumviro kibi ngo muvuge muti wa mwaka ugira indwi wo guheberanira uri hafi, bigatuma mwirengagiza uwo mukene w'iwanyu mukanka kugira ico mumuha, nawe azohava atakambira uhoraho abarege mukishirako icyaha. Ahantu ndahagaruka ko mukanya. Nimuzobure kumuha, kandi nimwamuha
ntibizoba babaze batubwiye ngo dutange tunezerewe kuko ibyo bizotuma uhoraho Imana yanyu abaha umugisha mu bikorwa byanyu byose no muco muzoba mukoze cyose kuko abakene ataho bazobura kubaho mu gihugu no mwishengera abakene ntibazobura kubaho. Ibyo tubimenye, nico gitumye ndababarira nti nimuzobure kugororera amaboko umukene w'umworo wo mu biwanyu muri mu gihugu cyanyu. Imana idufashe cyane. Haleluya. Nimuzobure, nimuze mwiyumanganye mubonye umukene ngo wiyumanganye urengane. Nivyo hari igihe umuntu abafise ariko ukabona umukene ukumva ijwi rikubwiye kugira icyo ukoze, ni wiyumanganye niko Bibiliya yavuze. Cyane cyane ngo bo mu biwacu, no kuvuga ngo duhereye mu nzu kwa data. Uyu murongo rero narivuze ngo ndagarukako, ni umurongo wanteye ubwoba mu minsi iheze. Narawiyumviriye ko nongera numva uranteye ubwoba, nariko ndiyumvira nukuri abakene ntibazobura kubaho mu nzu y'Imana. Bariho bafise bike, bariho n'abafise byinshi. Ivyo ntibizobura kubaho mu bimenyere. Pana guca mwibaza ngo ujya yaje kugira ngo adusabe. Imunzu z'Imana zose hariho abafise bike, hariho n'abafise byinshi. Rero umuntu kugira ngo yisigure gose ntatange, hari igihe acavuga ngo baba baje gusaba ngo baje gusega. Nukuri hari igihe gusaba akeneye ya bisi mugabo atari cyo cyamuzanye ngaha mu nzu y'Imana, yaje kurondera Imana. Rero nimubifata uko. Ibi rero cyo mundi nariko ndavyiyumvira ko nasomye iri jambo ngo ntazohava atakambira ngo uhoraho ngo abarege ngo mukishirako icyaha. Namye niyumvira, nariko ndiyumvira ku bungere. Murabona nabungere yuko twese tutangana, muramaze kubibona. None si ibyo gahemu. None nimubibonera no kuntu tuza. Hari abazana imiduga mitoya canke minini. Hari abazana minini na mitoya. Ntabaka moto. Oya. Mugabo ashobora kuba yakumbure, hariho ushobora kuronkayo ayamwunguruza ni moto. Ariko mumenye ko hari n'undi ashobora kuzana amaguru. Hariho n'undi ashobora gusiba kubera yabuze. Hanyuma rero naravyiyumviriye ko ndavuga nti burya mu ishengero ry'urutare nza nisanga nukuri byaranyagukiye, nsanga ntibyari vyiyumviro by'iwanje, nsanga byari ivyiyumviro by'Imana. Hanyuma nsanga turirengagiza abakozi b'Imana. Urumva muraza umuntu agakatira hari muganagira ndababwire ngo abakozi b'Imana nabo kwitwara ariko sindiko ndisabira, ariko ni wampanzo yaryo. Ndakubesha ni wampanzo yarya utamaye naho Imana izoyacisha handi ntari ico. None urumva rero nsanga turiko turahomba umugisha kubwo kutitwara ariko abakozi b'Imana. Burya abakozi b'Imana nabo kwitwara ariko namye nibaza nivyore murukwa. Hari ugira umutwara akawugira ari umwe akaruha agatinda akaruha, ariko nasanga vyore murukwa. Hamwe umuntu nk'ubu ugize umutwaro ukavuga ati jewe ngira mbe pare canke marene w'umupastori kanaka mwibanga utarinze kumubwira. Uriko uranyumva? Kandi iyo pare naho uvuga ati ibihumbi 10 ati jewe nzoza ndamuha 10,000. Urabona 10,000 kuko hari ababishoboye. Erega hariho n'abashoboye gutanga 100. Erega hariho n'abashoboye gutanga 500,000. Hanyuma uwe ukabigira mwibanga. Hanyuma nukuri pastor akaronka ikimwunguruza. Erega rero abataza mu bakoraniro kubera bataronka amahera yabisi, nimubabone mere credit mukibaza ngo nukudakunda amakoraniro naho babuza yabisi. Ndavyiyumvira mbega uyu umunsi umwe umupastori yagiye imbere y'Imana akarira ati Mana none ijya miduga iza yo Mana ko mbuzi kinyunguruza gaca ataha mu umutima ugenda urarira. Ndabona ibi bintu biraduhombeje umugisha. Ariko aho mwe muhoraho manuka aka kanya nyene ndiko ndavuga ukorere muri iyi mitima. Ukorere muri iyi mitima. Nukuri sindiko ndabavugira ngo muzonsororere nibabaha
canke nanje nibampanze ndabasororera ariko ibi bintu namye ndavyiyumvira nimba uwo mukene yoje imbere y'Imana akarira ati yo ariko ukuntu binenepeye nyene ari ba madowadowa sinzi uko urakunda kuvuga ngo ni ba madowadowa ukuntu binenepeye uwundi agashira yonda atagwaye ikintu na kimwe ariko ari inzara ugasanga imwemu yawe ntiyigera yidirija ku mupasitori n'umwe n'umunsi umwe kandi ushobora kuba wicaye hata munsi urahezagira n'umupasitori n'umwe muri aba ndabizi womengo nibisanzwe nyene nta kindi sha cyabazanye baje gusaba ashobora kuba yarungitswe n'uhoraho kubw'impamvu yimwe tutanazi hanyuma wamuhezagira umugisha ukaza kuri wewe namye ndavyiyumvira umupasitori yabuze aharyama akarira mbega bitubera umugisha canke bitubera ingorane umupasitori amanitse imbabura mu bana 5 akarira bitubera umugisha canke bitubera ibibazo ariko namye niyumvira ya majambo namye niyumvira nk'uwo mupasitori umwe umuntu byo ati jewe guhera uyu munsi nzoba pare wa naka basi bitanu vya bus mbese ure ko ndamurihire bus ya mercredi na bus ya dimanche mugabo wewe uzobifashe muri bus ariko ushobora kuba wayamuhaye imbabura yamanitse azoca yakoresha mugabo wewe icyo ukora wagikoze wewe wari wayevariwe muri bus wari wayevariwe mu mafaranga ya bus mugabo nicobuza ko yikora ko mu bundi buryo cyangwa uvuga ngo pastor kana kanzo muri hirinzu inzu ugasanga ayo mahera y'inzu ibihumbi 200 ayiri haveni urayafise ku kwezi urafise n'ayandi ubika mugabo nguyo baramustaye hanze yagiye gusaba indaro canke nyene nukuri tusabikanije nukuri twomererwa neza mu buryo bw'igitangaza tusabikanije twomererwa neza wewe utanze urushiriza kunguka uhawe nawe aramenya icyo akora kuko uhawe ntaco Imana imuvugako uhawe ntaco Imana imuvugako ariko uhawe nawe aramenya icyo akora araguhezagira canke nawe erega urashaka kumuha 50 nawe umubanyi wiwe akaba yarayinzara agaca muha 10 nawe ugaca usanga ntiwafashije wa wundi gusa ariko wafashije n'uwundi muryango warayuriye ico gihe ukumvura amahoro muhira ukumva muranezerewe mu muryango ukumva amagara ameze neza kumbe ni wa mukozi w'Imana wahezagira Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira uko azobigenza ageze imbere y'abatunzi mwavyumvise ariko ibyo nariko ndavuga mwabitahuye kuko nasanze biriko biratubuza umugisha mu buryo budasanzwe icete cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 6:17 gushika ku 19 aravuga ngo wihanize abatunzi bo mu vy'iki gihe bareke kwibona canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa ariko bishimira Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezereregwe mwavyumvise ukuntu yamubwiye azoza arahanura abatunzi wihanuiza abatunzi bo mu vy'iki gihe b'amafaranga batunze amazu batunze imiduga abatunzi bo mu vy'iki gihe bareke kwibona canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa nyabutunzi si ubwo kwishimirwa ushobora gupfuka busiga canke bukayoka mu mwanya mutoya ariko bishimire Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezereregwe kandi bakora iciza baba batunzi mu bikorwa vyiza babe abanyabuntu bakunda gutanga abo ni babatunzi izi manuro ndiko ndabaha nizo Pawulo yahaye Timoteyo ngo bari byo azobwira abatunzi nanje ubu ndiko ndabwira babandi bifata goro kandi batunze kugira ngo nimukishimire ubutunzi bwo muri ino si buragahera kuko buratuvako mu mwanya muto waratunza agahomba cyangwa umuntu agapfa akabisiga bigasigara biraribwa n'abandi cyangwa bigasigara babijyaniramwo
nicyo gituma ubutunzi atari ubwo kwishimira, ariko dukwiye kwishimira gukora ibyiza bigishoboka, dukora ibyiza tugifise uburyo. Imana idufashe cyane, dukora ibyiza tugifise uburyo, tuba abanyabuntu bakunda gutanga. Niyo manuro yamuhaye, bibikira ubutunzi, umurongo wa 19, bibikira ubutunzi buzoba itanguriro ryiza mu gihe kizoza, kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Haleluya! Mwumvise ko gufasha nugucakira ubugingo nyakuri. Ubu uri kuraziganya mu ijuru, wumvise ko ubuguranye Imana, ubu uri kuraziganya mu ijuru, uri kuraziganya mu ijuru. Rero nukuri bashaka kuvuga ngo ufise bike, ariko ivyo bikufise hariho utabifise, ukamubona n'ijwi ryo mu mutima rikakubwira, canke ijwi rya mpwemu yera rikakubwira, ntuzibire, ntiwiyumanganya, niko Bibiliya yavuze, canke ngo upfunye ukuboko mu gufasha uwo muntu. Oya, oya, tuzoba turiko turaziganya mu ijuru kugira ngo bitubashishe gucakira ubugingo budashira. Haleluya! Ducakira ubugingo budashira. Imana idufashe cyane. Abarya ibigira 10 bo nurundi rwego, bikumira ko ivyo bari bakwiye gutanga, ivyo ari itegeko gutanga. Wewe uri kurarya ikigira 10, nagira nongere ndakubwire nukuri je sinzohengeshanya no kubivuga, kuko ndababara iyo mbonye abantu batariko baratanga, mbona bariko bazibira umugisha, mbona bariko bakwega ingorane mu miryango. Erega cya kigira 10 wagumije mu muryango, ubihinduka bikakubera umuvumo, bikakubera ibigwara, bikakubera ingorane, bikakubera gusohogwa mu nzu, bikakubera kwibwa n'ivyo wari ufise, bikakubera gukugwa mu kazi. Ndabinginze, iyo nguma ndabivuga kenshi, nukuri nuko ndabakunda, suko nkunda ngo ishengero ry'urutare ribemwe amahera, nayo turayakeneye, kuko niyo turi hamwe n'amadeni. Uryo utanatanze ubu uri kurashaka ngo batubohe, kuko hari abatwishuza kabisa baduhagaze ku gakana. Ariko nukugira ngo mugire umugisha, ndabibibutsa kugira ngo mugire umugisha, mumererwe neza mu miryango, mucakire ubugingo budashira. Bumwizigirwa ku kigira 10, ubu mwizigirwa ku mashikanwa yishimwe, murahezagirwa mukarya, ejo wongera ugahezagirwa ukarya. Imana irikira bibona iri mu ijuru. Ayo mafaranga ni waziga hava, mugabo wariye yose. Ibihuzu wahezagiwe, mugabo ni wiyumvira gushikanira Imana ishikanwa gishimwe ko Imana yaguhaye impuzu, canke ngo ugirize ukuyemwo nawe ugabira abandi. Ivyo byose tukabifata minenego, uriko wizibirira umugisha. Ndabinginze, reka kwikumira ko ivyo wari ukwiye gutanga, ubu uriko wikwegera ubukene, ubu uriko wikwegera ubukene. Reka kwifata rugoro kandi uri umutunzi, uratunze mu buryo bw'imwe, muratunze mu buryo bw'umubiri, uratunze. Reka kwifata ukutariko, reka kwifata ukutariko. Nabagije ngo mbega wewe wifashe gute muri aba bantu babiri? Ariko nagiriye ko ndanagusaba ngo ntiwifate ukutariko, wifate nk'umutunzi, kuko uri umutunzi. Wifate nk'umutunzi, Imana yaragutungishije. Yego, kwanza ubutunzi nyakuri no kubumbwa n'ivyo ufise, ubwo nibwo butunzi. Ivyo bike bikakubumba. Yesu abahezagire cyane. Ndabivuga ko na kenshi, kubera natwe tubiririmba kenshi mu ruririmbo rw'ishengero, gutanga ni inkingi imwe twubakiyeko. Nico gituma nagomba yuko hari utuma inkingi inyoganyoga, cyangwa ishengero rihengama. Erega babaye benshi badatanga, ishengero rizohengama, rizohengama mu buryo bw'imwemu, atari mu buryo bw'iyi nyubako mubona igaragara. Rihengama ariko namwe musange mwahengamye, kubera ya nkingi yo gutanga ntuyihagazemwo neza. Ya nkingi yo gutanga, wewe wapfunya amaboko, tanga ivyo ukwiye gutanga, ntuvyikumire ko bitange. Yesu ashimwe. Ninde yafashijwe? Imana ibahezagire. Muvuze ngo mwafashijwe, bisigura ko tugiye gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, sivyo? Sivyo ga yemwe? Bisigura ko ngiye kubona umugisha, twumva intahe z'umugisha byaturutse mugabo, kuko twabanje kugorora ikiganza tugatanga.
atari ngaha mu rusengero gusa no gufasha aboro. Mwumvise yuko ufashije umworo ubuguranye Imana. Muve hasi dusenga Imana, hanyuma kugira Imana izodushoboze, kuko dushobozwa nayo iduha inkomezi. Muve hasi tuduze amaboko dutanga imihoho. Mana utanshoboje jewe sinobishobora gutanga, kurekura, gutanga isabagire birakenewe vy'ukuri. Saha gusa nimba wahora unatanga birakwiye ko Imana igushoboza gutanga birushirije. Hari abantu bamaboko kandi bamaboko bazohura na bamaboko nyene. Nawe bazokubera amaboko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twige gutanga kugira ngo natwe duhabwe. Data mu izina rya Yesu ndagushimira ishengero ryawe, ubwoko bwawe, abantu bawe bari hano bumva ijambo ryawe. Aba bantu babiri, umwe yifashe rutunzi kandi ari umworo, atanga isabagira rushiriza kunguka. Uwundi yifashe rworo kandi atunze, yikumira ko ibyo yarakwiye gutanga yikwegera ubukene. Mwami mwiza, nitukabe uyu muntu yifata rworo, twebwe waradutungishije. Icambere uri muri twebwe, turagutunze, turagufise, kandi uko turi kose mu buryo bw'ibintu dufise hari habo turuta, hari habo dusumvya. Birakwiye ko twiyumvira ku bandi kugira ngo tubandanye kukwega umugisha kuri twebwe. Rero ndasengeye ishengero ryawe, umuntu wese mwuka ari inkingi twubakiyeko, reka umuntu wese avyitwararike, reka umuntu wese yiyumvire ku bandi, na cyane cyane aboro, abakene, imfubyi, abapfakazi, inyambukira. Niko Bibiri yivuga. Ufashije abo bantu bose Mwami agira umugisha, abaguranye Imana. Kubw'ivyo rero uhereye uyu munsi nagagira umuntu yongera kwifata rworo, biragahera. Nagira umuntu yongera kwifata rworo, ukorere mu mitima yacu, uzura turongora bakwiye kugirirwa neza, bagirigwe neza, kugira ngo nibaze batakambira uhoraho baturega, tuze dusange duhuye n'ivyago. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana, uradushoboza gukorera ibyiza babikwiriye. Urashoboza abantu bawe, ubwoko bwawe twese uradushoboza, abakuze, abato n'abana bato. Ndagomba ko bakurira muri uku kumenyera gutanga, muri uku kumenyera guhezagira abandi, biyumvire ku bandi bana batoya babo canke bagenzi babo ataco bisumbije. Mu izina rya Yesu abavyeyi nabo babashigikire muri ico gikorwa. Mu izina rya Yesu Kristo ugira abana babikurane, barushirize gushigikira iyi nkingi yo gutanga mu ishengero ry'Urutare. Ariko kandi si ivyo gusa, barushirize gukwega umugisha ku bugingo bwabo. Mu izina rya Yesu bacakira ubugingo budashira. Urakoze, turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Twishimiye